abari rero nico bapfana no kuvuga rero abafite umukurambere akizwi bahurirako bitwa amacuti. Abantu bitwa amacuti abafite umuntu bahurirako. Abahurira kure rero batazi neza uwisano ryandurukako bavuga ko ari bisanira. Bavuga ko ari bisanira kubera baba bafite isano ribahuza ariko batazi ivy'ukuri ubahuza uwo ariwe. Abatacu bapfana bo bitwa Barundi. Abarundi cyane nagisiguye ko umurundi ashobora kuba ari umuntu avuka mu wundi muryango canke ahandi. Umuryango rero ukurikira izina ry'ibuse, ubucuti n'ibisanira bikurikira inzira zompi. Bifatira ibuse nibunyina hama bikavamo rero bikava no ku bumwe buzanywe n'abageni. Sebukwe w'umuntu n'umuvyeyi nkase hama umugabo rero hamwe n'umugabwanyu ntibaba bakibaye Barundi kuko baba bahuje niyo miryango yarongoranye. Umugore n'umugoranyo rero nabo nyene ntibaba bakiri babaye muri Barundi. Ubucuti bukuru ariko nubwo umwana na se na nyina sekuru na inakuru babene wabo na basaza be canke bashikibe na base wabo canke banyinabo bayinarume na bayinasenge bene se wabo na bashikabo canke basaza wabo na bavyarawe hama abahungu wabo n'abakobwa wabo abasengezana abishwa abuzukuru n'abuzukuruza. Ubwo rero ntawe ushobora kubwikura ngo bikunde naho oba hari ingorane zahabaye. Kazoza FM, be your own boss.